Bene data bakunzi ba televiziyo No Repentance No Heaven TV, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Jean Marie Hakizimana, ndumukozi w'Imana. Kano kagoroba nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana riboneka hano muri Luka igice c'13 duhereye ku murongo 22 tugeze ku murongo 25. Haravuga umutwe w'amajambo ngo mbega abakizwa ni bake. Ari mu nzira ahita mu bisagara no mu mihana yigisha ari ku rugendo aja i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati mugenzi, mbega abakizwa ni bake? Nawe arababarira ati mushishikare guca mu irembo rifunganye, ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Nyine inzu niyaheza uhaguruka akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze, mukavuga muti mufasoni nutwugururire. Niho azobishura ati simbazi sinzi niyo muvuye. Imana ishimwe cyane. Ni iri jambo nshuti yanje kuri no mugoroba rifise umutwe w'ijambo uvuga ngo shishikara guca mu irembo rifunganye. Naho ibintu bigoye, inzira y'agakiza watanguye, inzira y'agakiza watanguje cagihe wakizwa, cagihe waza mu rusengero, ntuyivemwo. Naho bigoye, naho bitoroshe, ndakwinginze nshuti yanje, agakiza kawe kukaronka karakuruhije, reka kugata, reka kukavako, reka kukavamwo, kuko wakaronse urushe. Kugatakaza biroroshe, ariko kugatora biragoye. Iki gihe yari mu nzira ikarigisha, ijambo rivuze ngo yari mu mihana no mu bisagara. Muri iyo nzira yari kacamwo hari mihana, hari bisagara, hariho ayandi mavire ariko aragomba gucamwo yigisha ubwami bw'Imana. Ubwo umuntu yitegereje imbaraga ariko arakoresha, umuntu yitegereje ubushobozi ariko arakoresha, aramubaza, aramwegera ati mwigisha, mbega abakizwa ni bake? Nawe ushobora kwibaza ko muri kino gihe abakizwa ari bake. Ushobora kuba wagabanukiwe no gukizwa, ushobora kuba wagabanukiwe n'umuhamagaro watanguranye. Mugandi ko ndakwinginga mwene data, ndiko ndakubwira abakizwa si bake. Wowe ni muri kurapungukirwa, hari abantu bariko barabandanya, kandi abantu batanguye kera bariko barasubira inyuma. Mugabo muri kino gihe abariko barahaguruka ni benshi. Ndakwinginga nshuti yanje y'umusaraba, abakizwa bariko barakizwa. Mbega nawe agakiza kawe watanguranye kameze gute? Uri mu rugendo wahagaritse canke ni wahagaritse? Ndaguhamagarira gushishikara guca mu nzira ifunganye. Benshi bariko barakunda inzira yagutse, kandi muri iyo nzira yagutse turabona ibintu biryoshe cyane. Esau igihe kimwe avuye guhiga ashonje, asanga mwene wabo Yakobo yatetse uduharage. Amaze guteka utwo duharage yibagira ko hariho umugisha yasezeraniwe na se wiwe, maze abwira Yakobo ati Yakobo, mase kuduharage watetse turyoshe mana dutukura. Bene data isi iraryoshe, bene data isi irahimbaye kuyibamwo, ariko iyi si nyene ngomba ndakwinginga ndakubwira, ngomba ndabikubwire neza ubimenye. Iyi si ntabwo idukunda ko niturabisi, iyi si ntabwo itunezere ko niturabaye, kuko hari umunsi tugiye kuzoyivamwo. Kuko ku isi turi ingenzi, ku isi turi bakavantara, siho tuzohora. Yakobo amaze kubona mwene wabo Esau amubwiye ngo ntakuru utwo duharage, aramubwira ngo kugira ngo ndaguhe utwo duharage natetse mpa ibyo kubasamuragwa. Kuko Esau yarashonje cyane, Esau yaramerewe nabi, aramubwira ngo makuru utwo duharage, ibyo umugisha nabyo nzoba ndabibona hanyuma. Esau yakira uduharage turyoshe dutukura dutekeshejwe amavuta, araturya, maze aguranya ibyo kubasamuragwa, ibyo kuhabwa umugisha w'ibihe byo kubaho neza. Abiguranya uduharage tw'akanya gatoya, inzara y'akanya gatoya ari kuyihanganira, ariko byarase ko yihangana. Mwene data, ubukene burakunaniye kwihangana. Mwene data, kubura amafaranga by'akanya gatoya birakunaniye kwihangana. Uratakaje inzira y'agakiza. Reka gutakaza inzira. Kristo ari ku rugi, Kristo araje, akanya n'akanya ashobora gushika watakaje inzira. Ndakwinginga, reka kuva mu nzira y'agakiza, guma muri iyo nzira. Arababwira ngo nimushishikare guca mu irembo rifunganye, ko ndababwira ko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobore. Ko kuri urya munsi
azoba yugaye. Uyu munsi urabona umenga biracashoboka ko wigira ibyo wishakiye, urabona ko umenga Kristo aracari kure, mugabo mu gihe kitari kirekire cyane Kristo agiye kuza. Mbega ko wataye inzira azogusanga hehe? Mbega ko wataye inzira azosanga ugeze he mwene data? Ndakwinginga, ndaguhamagara, ibyo uri kuraja mu bitagira ikimaze n'ubivemwo. Iyo nzira y'amarigara itagira ikimaze reka kuyibamwo. Iyo nzira yawe mbi y'ububeshi, iyo nzira yo gutukana, iyo nzira yawe y'urwango, iyo nzira wakurikiye itagira ikimaze ngo nuko iguha amafaranga menshi, ndakwinginze ngo uyivemwo. Ariko gumya inzira wakiriye, wafuma wirira agatsima k'indumange, hako wotunga byinshi bitagira Kristo. Vamwo ariko ngo utunge bikeya birimwo Kristo, kuko uzopfa. Kandi ni wapfa ugomba kubona ubugingo. Ngo arababwira ngo ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamwo ntibabishobora. Mwenye n'inzu niyaza akugara urugi rwiwe, benshi bazokomanga bahagaze inyuma y'urugi bavuge bati twugururire mupfasoni nutwugururire. Ngo nababwire ngo mva iruhande sinzi niyo muvuye, aho hazobamara no kuryana insika z'amenyo. Ubandanije gusoma mu mirongo ya nyuma havuga ngo mbonye ab'imbere bagiye kuba ab'inyuma. Nshuti yanje, mu masengesho wari imbere, mu bikorwa by'Imana wari imbere, mu kuvuga ubutumwa bwiza wari imbere, mu guhanura wari imbere, ariko uyu munsi wabivuyemo. Wagiye reka guhendwa n'akantu gatoya cyane. Amavuta y'1500 si yo tumuva mu nzira y'Imana. Oya, shishikara, kuko iyi nzira nyene iragoye. Iyi nzira nyene ducamwe igoye, naho nyene hariho gutabagwa. Iyi nzira nyene turiko turacamwo bigoye nyene bitoroshe, naho nyene Kristo agomba kuzira, naho nyene tugomba kumubonera, naho nyene ntibyoroshe. Kuko ngoma nakubwire kuja mu ijuru sumuyayato, kandi kuja mu ijuru sugufina. Kuja mu ijuru harimo kwiboha, harimo kwigumya, ukemera ukaba mu magogo, ayo magogo nyene ukayihanganira, kuko ikindi gihe uzotwenga. Ngira ijambo nari nkuzaniye kuri kano kagoroba. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Hakizimana Jean Marie. Ndangije ndakwifuriza kuba mu nzira ifunganye, kuba mu irembo rifunganye, ntutinzira agakiza watanguranye. Kristo agiye kuza, ndagamba ngo ugusange ukiri mu nzira watanguye. Imana iguhezagire, Imana ikugire neza cyane. Reka turangize dusenga. Mana yo mu ijuru, ndaguhimbaje, ndagushimiye ku bwa mwene data, uyu mupapa cyangwa no mu mama, uyu mushiki wacu, uyu mwene wacu, umusore cyangwa umwigeme ariko arumviriza ino televiziyo, ariko yari karata ibyizigiro, yari karava mu nzira y'agakiza, yari karava mu irembo rifunganye, akurikira inzira yagutse, kandi inzira yagutse kujana muri mahonero. None ari karayikurikira, yari yavuye mu masengesho, yari yavuye mu nzira yo kugukorera, yari yavuye mu nzira yo kwicisha bugufi. Mugabo uyu munsi yibisira ijambo, akumva agomba kugaruka ahantu ho gusubira kubonana nawe, ahantu ho gusubira kugirana imigenderanire myiza nawe. Mana mugendere, umugire neza, kandi umaze kumubabarira amaraso yawe Yesu Kristo akabonekako. Ari mu kibazo gitandukanye, ndasenze ku buzima bw'iyo ngo iki kibazo gihagarare. Uyu mutwara afise runaka amaze gihakwereka, Mana nagomba ngo umuhishure, umubere nyishu. Ashobora kuba ari ahantu ariko arumviriza agwaye, Mana senze acumba rino jambo, Mana ingwara agwaye ihagarare mu izina rya Yesu. Ubushobozi bwawe n'ububasha bwawe bumubeko, maze ugire neza. Ugusabye imbabazi uzimuhe, ugusabye umutwaro ngo uwishure uwumwishure, mu izina rya Yesu Kristo, amen.